ari ikintu mama ariko aramupangira atari ciza. Kino nyabaye uwuh mbe wabimenye gute? So cyari banga gusa ndakwibi mbe mama yagiye wapi mari mu cyumba ahubwo mbisanegire nta nanyumve ko turi kumwe numvise yagoha kijeje yoca mena urukundo rurabora iyo umuryango utabishaka naramukunze nkiri muto numva umutima urankwega ariko iwabo baranse ngo ntibabone ico nzomara mama wiwe arambwira uyu mwana ntamubereye jengiri maso nijoro nibaza ico nakoze mbega urukundo rwacu wazira ikigamana twese twifuza kubana ariko inzira zirazitse umuvyeyi yankamukazana urukundo rugasiga Meze neza. Ugiye? Ngiye ku kazi. Nkuko mbona nacerewe. Naho meze neza. Mama. Uri tayari kubanira urukundo? Urukundo? Sinahuye. Ushatse kuvuga iki? Si mama untahure. Ariko ushaka utahure. yambuye ngo tegereza gato nk'igihe kizobahindura ariko iminsi iragenda n'ivyizigiro biragabanuka abagenzi bavuga menshi ngo dukwiye gutandukana ariko umutima wanje wamaze kumwitura wanje ni amakenga. Sheri karibu. Namahoro. Mama. Uriwe neza? Mama. Ubona uri kwatunganya. Ibintu ni sawa. Ni sawa kweli. Karibu. Besheri. Sawa. Nta muntu yaje kundaba ngaho. Oya, nta muntu yaje ngaha. Gusa sheri, hari ikintu ushaka kukubwira. Urutangure za nkuru zawe. Nemisese kwa muri imwe nawe. Naza amatwi yama yuguruye nama nayabanze. Urazi? Uzi ko hari umuntu w'umuhungu twahuye
akambaza Yvette. Ati Ambaza Yvette. Munyuma acambwira ngo nindamuhe nimero yiwe. Ariko ntayo namuhaye kubera basi vyanteye amakenga. bivanye no kongera mukobajije. Yego kuko yatanguye nk'umuntu umenga aramuzi ariko bica bintangaza ukuntu yoba adafise nimero yiwe. None yamukubaza avuga ko bahuriye kuki? Canke yamushakira iki? Je nagerageje kumubaza ariko wewe yambwiye ngo nibijanye n'akazi. Ko kazi nako ntavyo nzi uko narazi uko Yvette nyene afise akazi. Abantu barondera akazi usanga bagenda baterereza hirya no hino, usanga ari uwundi yari yarabwiye. Rero ntawomenya ivyabo. Nivyo gusa. Hari ibindi nabesheri umbise ndakubwiye. Wewe ndakuzi ndakumenyereye. Meze neza. Cyoko yahamagaye byanye ikibazo cyane ndimeze n'umuntu. Zaragenze bite kahamagara kuko nazo ari niteze ko nahamagara. Nahamagaye ndatanga abana. Ndiko kuva mu gatondo cyari bwanamvugishe umva aho byitega gute. Umunsi wazindukiye muhira ntacyo wazindukiyemo mugura bisayo cyari kigeze niwari bwamvugisha hanyuma ugacungira ko nomera neza. Ngira nyine Ikibazo nagize nyine cya mbere uracumva kandi icyo bitari bwamvugisha. Hanyuma ikindi kibazo nagize coco rero kirisiriye cyane. Kandi kirisiriye cyane ko hajya nagutelefona ni ibintu nari numvise. Ndibaza sister wanje uramuzi Zawadi. Naye nicaye nyene mpejeje kuganira na mere kibazo kuri ca kibazo caba ryari turi kumwe. Hama tweje kuganira nyene hari ukuntu byaragiye tutavyumvikanye uko. So rero sinari nzi ko nahari imbere sister nari nzi ngo yagiye byanumvise haza angira gushaka ko urakunda musheri wawe ndamubwira ati ndamukunda kandi cyane nimba uzi ko mukunda abe hange umubwire. Ndamubaza kubera iki ngo numva ngo mwino misi mama ngo afise amabanga menshi ngo je ngo hariho ukuntu ngo numvise ngo ariko amupangira ngo ibintu ngo imigambi ngo itameze neza. Nje maze imisi bigenda byumva nabi. Kandi tumaze imisi duhura kandi buri gihe duhuye ambwira ati ngo niteguye kuganira n'umuntu. Imisi yose arantera ubwoba umuntu kandi niyo mpamvu maze imisi nameze neza. Nabyikeka n'ukuri. Shawe n'ikibazo. Shusho ibyo bintu biterana amakenga kandi cyane. Nanjye ubwanjye cengira amakenga menshi cyane n'ubwoba bwinshi. Sinarinzi iyo situation sinabibona ntawe narinzi vraiment. So rero ikintu gihari ngira nagusaba iki sivyo mu gihe utari kumuzura abahange sivyo turabahange naho uja nabo muhura nabo kandi uzuririnda gutaha amasaha yo mw'ijoro cyane no kuzura c'ahantu hawe nyene. Urumva umaze kuronka abantu bakugenda ko umaze kumva mu manje nkamumva ko ibintu nk'ivyo je mama bundi ivyo ntavyo narinda muziko bisigura yuko afise amabanga menshi kandi yahora nyiyorobekako. Rero ko bigeze ku iyo etape niko
ndagusabye shaka kugutakaza bizoca bituma nanjye ndigira ahantu nshaka ngo barwanye ubwoba. bimaze kugenda uko sibyo bimaze kugenda uko utegerezwa kwitwara nyine bitandukanye n'uko wahora witwara kuko situwasiyo yahindutse. Sishaka kugutakaza, sishaka kumva ejo ngo washikiwe n'ingorane ibyo mbabaza cyane nabizi. gusa ninamenya ko ari umuntu ese shera no kuza rero na umuntu kandi ubona niba muntu kuko murabana ibigo ukiba kwa mwa gukontorora ukoresheje ibyashaka rero nabwo nujya kubana nabahano rero wenyine witangiye ku buryo nitwajya no gupanga kubana uzoba wibana utamenya kumukora kimwe n'ibyo by'ubuzima. Sawa. Nawe kuri telefone. Umukino uje mbega ivyo bipopi. Ntunabihimba. Aha. Icyo nenda gukundira. Nuko ntawe ujya kuri ayo maje yawe. Akazu karangiza kare. Ibikorwa byose ubikora kare. Birampimbara. Sinzi. Nukuri. Sinigwa ndakubwiriza ngo ukora iki ngo gira uku. Nturaba ngo umukozi yaragiye byose urabikora. Nico ndagukundira mwana. Yani kuzo ndakora akazi. Kundo mwana w'umukobwa ndagezwa gukora akazi. Amazi abantu kuri. Hari ikintu nagenda kubarira. Kandi ikintu ndakikubwiye. Nikihuwe nabi cyangwa kinakubabaza. Mbiriza mwana. Ikintu ngenda kubarira ni kuri nikikubabaza. Sawa. Hari banga nawe naraguhishije. Ibanga. Ariko aho ugeze ubu nagenda arikubwira. Kandi ubwo ndarikubarira mwana. Niri guca ifoto. Kuko ibihe byose nzokwama ndi umuvyeyi. Zawadi mwananje. Jewe mucyamake. Nainze gushika kure. Cese ndi mama we nakuvyara. What? Uko nukuri. Mbiriza mwana. Nakubwiye ntubabare. Jesi ndi mama wawe za. Ubyumve ndabikubariye. Kuko wamaze gukura. Kandi akubwira ukuri aho kuri. Je nagutoye aho bagutaye. Wari kuririra ahantu mu murima impande y'uruzi. Icyo gihe nari mvuye mu itenga kuraba amatongo. Niho nagusanga uri kurarira. Mbere ndanatinya. Timvira. Biranasiga. Ariko kubw'impuhwe z'umuvyeyi naciye ndagutora. Cenda kujana kwa nyumba kumwe. Ndakujana no kwa Dekariti. Nibo bazi ayo mabanga. Nibo bazi ukuri kuko ngene nagutora. Ndaheza ndakurera kugeza igihe cyose. Sawa. Uri umwana wanje. Nubwo ntakuvyara. Kandi uhumure. Nzokwama ndi umuvyeyi wawe ibihe byose. Hari n'ikintu kinini kidasanzwe.
ngiye kuzokubwira mu buzima bwawe, nzokwama uri umuvyeyi, nzokwama ndi umuvyeyi wawe ibihe byose. Ndagukunda mwana. Icyo cyumviro ufise canke ico gitekerezo mpaye nanjye nari maze imisi ndacyumvira kandi cane. Ubundi nico gihe kugira ngo impande ya mama, kuko mama na mama ubu haragize ahantu numva umenga nkicarana nkiyumvira ati ubundi ubu ni mama yambyaye canke ni kopi yiwe, kuko narinze ubunye ariko arampindukirako. So icyo cyumviro rero nayo ndagifise, kuko urabona ko twariko turapanga no kubana. Icyo cyumviro ndagifise cyo kugenda kurondera inzu hama kugira tuzogere kubana, naramaze kuva muhira kwa mama, naramaze kumenyera n'ubuzima bwo kwibana, sivyo? Rero ico ntukigireko ikibazo, isigaye no kurondera inzu kugira ngo Sinzi gutangaje. mbese no kubera Ibyo nibyo byagiye kubikora. Kuko natwo kandi zonanganeza z'umubyeyi. Natwo byenda nawe ukibana nawe ntabwo kugira. Kuko mugeneza kuraba ibisangano cyaka hasi. Ubwo bariyo. Bigatashaka. Rero abanye naho uba turabona none atabona aturiye. Kandi urabizi ko nashaka gutakaza. Iyo muhungu wenda kandi n'abandi mukoze gukunda atari ibintu n'ubuzima bwanjye. Nishaka kuzobana imyaka y'isiga cyose. mbere urabizi nanjye batahandi umukobwa ari gukunda, kandi nanone ndishaka kuzokunda. Imyaka yose ndetse wewe umbwira gute ko utari mama wanje w'amaraso? Ni ikihe kintu ushobora kunsigurira ko utari mama wanje? Ubu urashatse kumbarira ko je na Akim tutavukana? Umvirizaza, ko nukuri ndakubariye koko sindi mama wawe. Mfise n'agahinda n'umubabaro kubona uciye ukorora musutse. Ni ikihe kintu wumva weco nimeza ko utari mama wanje wewe? Ni igiki wambwira wewe kugira kinyemezeko atari wowe waramusaye? Rero byonye ni ibintu bikenewe kandi byihuta cyane, kuko mama ageze kuri etape urumva biragoye. Rero no kubiraba vuba cyane kwanza deja n'umusi nyene guca ntangura kurondeza inzu ushobora kubamwo nziza, duzoca dushobora no gukorera mu mariage, sivyo? Ico ndibaza coco kirakemutse. Nahora ndavyiyumvira mugabo sinari bwaronke uwuhanga. Urabizi iyo abantu bariko baratanga ku bana birifo yuko baza barahanurana, bakungurana imitwe n'ivyiyumviro, bagatererana kugira ngo ibintu bigende neza. So rero thank you kuza kunyitaba cyane, kuko kubona hari igihe sake nyine ntihabaye, kandi ubwira imbabazi. Rero ntabwo nibaza nivyo gufyina, ubwira imbabazi kubera wase kugira ikintu na kimwe ufata. Shema n'uko wansi kama sinjana kugana. Nta munsi ugera ungayira kandi n'umunsi wangayira. Niko namaze neza, wansi kama kandi sinjana. Nta ngorane.
igikuru nuko twabonanye ibindi no hanyuma ntacyo ndizeye ko ndazi gutobikora sibyo aya icyo nakoze mbega umunsi nzokwama ngukunda ibihe byose kuko uri umwana wanje ndagukunda mwana MABUKWE kiri umuntu kubera iki unyanka gutyo nanje nkiri umukobwa mumfise umutima